Mwaramutse ndikumva amakuru menshi avuga kuri Buvira, Uvira tombe, Uvira retombe, Uvira ko récupéré, Uvira ko bayisubije. Bimeze nk'ibikonfi kuko bamwe bavuga ngo bavuyeyo abandi ngo bariko baratraininga ngo abasirikare bahora ari abakongo FARDC n'abazalendo ngo bacungere Uvira, abandi ngo hari imyiyerekano ivuga ngo ntibaveyo, ibintu nk'ivyo. Ngize nterekanje kuri Facebook ndabe uyu muhizi akunze gukurikirana ivyo mu karere ico abivuga ko numve ko tubivuga kumwe hanyuma namwe ndababaze ico muvyiyumvirako. Pacifique Ninahazwe arongoye Focode avuga ati M23 yaraye itangaje ko igiye kurekura igisagara ca Uvira. Iryo tangazo naribonye mera nk'ugizeye riri kuri internet partout. Mwitangazo yaraye asohoye umukuru wa M23 Corneille Nangaa yatangaje ko kubera babisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA nk'umuhuza umuhari arongoye ugiye kuva mu gisagara ca Uvira. Iryo tangazo rivuga ko ari mu ntumbero yo guha amahirwe ibiganiro vya M23 na leta ya President Tshisekedi bibera i Doha muri Qatar. M23 yavuze ko itazemera ko ingabo za leta ya Tshisekedi be nabo bacuditse, sinzi ko avuga abarundi n'abazalendo hano bashimitse cyane ku ngabo z'u Burundi zohirahira zikaza gusubira muri aho iza M23 zizoba zirekuye. M23 isaba ko harungikwa ingabo mpuzamakungu zicungera aho bazoba barekuye. Politiki iragoye, politiki ntambara igoye kabiri gatatu kane gatanu. Je njumvise ngo bavuye kwanza nateye kwimvira ubusize vacuum, okay? Ubu haracariho abasoda ba FARDC n'abazalendo ubu bari andebandade kumbure n'indi migwi. Uciye hava vacuum ku buryo buca batangura kwiba kajagari nta controle ibintu nk'ivyo. None ubakwajeho condition yuko batemera ko FARDC ijayo kandi igihugu ca Congo batemera bien sûr batemera FARDC nawe ari kumwe ntibabemerera. Uvuze ngo ugiye kuzana ingabo mpuzamakungu jecho nabonye hirya MONUSCO nta kintu gukora muri Congo, nta territoire yose cyoringa, sinzi exactement MONUSCO kintu gukora abari muri Congo mumbwira ikintu bamaze. Donc uvuze ngo ingabo mpuzamakungu, kwegeranya ingabo mpuzamakungu ni ikintu kitoroshe, atari kuvuga ngo bongo bwira Tanzania rungika abasirikare, hagomba kuba ibihugu bivolontierinze twe toshobora kurungira abasirikare hanyuma Congo ikabemera pretu ntushobora ku rwego mpuzamakungu omo officiellement ujanye inguvu nyine nka M23 ntushobora kurungika abasirikare ushatse muri territoire ushatse ikindi gihugu kiri independent kandi kiri cigenga, ariko ndayatere mu gifaransa kandi bakoresha mugabo neza ko cyo kimena independent souverain donc ntibishoboka. Et puis umva hagomba kwemera igihugu ceme kigenda batanga hanyuma igisikara kikabemera none na M23 ikabemera ko burya nyine bugita no ifashe ikirindi. Aina cyo bituma abarundi bavukuyemo abarundi kumbe bari kuba bari prêt yavuga ati okay twebwe turaza to filling the void, abarundi bari kugenda sandute mwoba ntibabemera. Ibihugu duturanye u Rwanda Kongo ntiyogwemera, Tanzania sinzi ko bokwemera kuja kuvyisukamo ko bavuye n'ubundi novuga bakoze umujugujugu. SADC naza kuno nyene South Africa parlement yabo tuzira kwemera ko intambara muri Congo gafla, donc ivyihutirwa nk'uko urumva n'ibintu vya emergency nukuvuga donc bavuye batavuyeyo igihe ko ndavyumva sinzi mumbwira ko mbere hari abakunze kuvuga ngo ntavyuzi abazi amantu zeye ingene mpuzamakungu zikora, mumbwira abasirikare moza ko bari biteguye guca bagenda na budget yategekanije kuja kuraba igice Ubuvira bataye. Ibintu nk'ivyo pratiquement biragoye. Turasoma kandi igitutu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika caremereye M23 canke M23
ikiboneka nuko umuhari wa M23 wanse kwiteranya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihugu vyinshi vyaragize ico bivuga kuba M23 yabandanije gufata uturere inyuma y'amasezerano ya Washington hagati ya Perezida Tshisekedi na Perezida Kagame. Ibihugu vyinshi vyavuze ko ifatwa rya Uvira rishobora kwatsa intambara y'akarere kose. Si ubwa mbere ibihugu iyo bivuze kenshi na kenshi nta bintu vyinshi kuri tele bihinduka, kubera nyene umva baravuga bagahendahenda turagiye ntitugiye, bagiye bagarukira hehe, imbi baja kugera he, ni Uvira ucushiramo na Kavimvira c'est pas urushiramo n'umupaka canke ni Uvira centre. Umva ivyo byose ni ibintu logistiquement pratiquement basubira mu négociation entre tabe bafata igihe, entre temps abantu babamenyereye nouveau chef. Ibi bintu biri compliqué, neza ko azomuba bahendahenda kurya wumva no mu bindi bihugu za Sudani zimaze imyaka amajana zigwana, nta muntu aragira ngo bayahoya barumvikana bagasubira bakagwana bakosa kumvikana. Saudi Arabia Saudi Arabia, za Yemen, za nuzeye Syria yahavuye nyene umuntu umwe ashwenyutse, sinzi kubona amahoro yabonetse. Hanyuma Middle East y'abayahudi n'abarabu bamyumvikana intambara, it's quite complicated. Si ubwa mbere M23 irekura uturere iba yafashe muri 2023. M23 okay, bararekuye uturere twinshi yari yafashe muri Nord Kivu nk'uko babisabwa mu masezerano ya Rwanda na Nairobi. Nkayumva yagiye hehe? Kumva harabaye Nairobi, Rwanda, Doha, Washington, amasezerano 4 avuga ku gihugu kimwe kuri region imwe, mugabo intambara zikabandanya. Niho ucubona mfite teneur uburemere bw'ayo masezerano. Ico gihe uturere twa M23 twahawe ingabo z'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC-RF. What's RF? Umuryango wari urongowe na Perezida Ndayishimiye. Niho Ndayishimiye yacaja Kinshasa akorana amasezerano y'ibanga na Tshisekedi. Bavugana ingene amurungikira ingabo z'u Burundi zambaye nk'abasoda ba RDC, mbere bumvikana ingene azoca amwihera uturere M23 yasigiye abasoda b'u Burundi. Igiti ntigikora mu jisho kabiri. Fool me once, shame on me. Fool me twice, I don't know. Okay, mega twavuga fool me once, shame on you, shame on me, fool me once, shame on you. Okay, ndacho bimaze icyongereza si n'umuna wundi. Bimaze kuboneka ko leta ya Tshisekedi itubahirije amasezerano, niho M23 okay, bimaze kuboneka ko Tshisekedi, leta ya Tshisekedi itubahirije amasezerano, niho M23 yasubiza gutangura ingwano yo gufata ubushasha uburehere ingabo z'u Burundi zahaye Tshisekedi. Katukomeye ko ico gihe EAC nibaza ko zazisanzwe canke bagiye gufata ubwo burere nyene bataye je no sepa. Ingabo za EAC zaciye ziva muri RDC, M23 ikomeza intambara yisubiza twa turere twose, inafata ibisagara bikomeye nka Goma na Bukavu. Perezida Tshisekedi we yari yagwije amacangero b'abazungu. Abazungu bava mu gihugu kihe? Sinzi umuntu avuze ngo ni Romani. Ujya Romani abantu baragowe ku buryo baja kwisuka mu mashamba yo muri Congo. Umengande ngo ni Colombia. Okay, Colombia kumbure bagiye kurondera ama drug laws babaha abantu babo. Agura ibigwanisho bikomeye, azana ingabo zikomeye za SADC ariyo Afrika y'Epfo, Malawi na Tanzania. Nibaza ko izo ngabo zidakomeye amfete. Afrika y'Epfo nibaza ko heruka intambara kera cyane, donc nibaza ko ata bintu by'intambara bazi, nibaza ko ari très confortable. Malawi ni ko akundi ni guca amahoro, nibaza ko ata bintu by'intambara bamenyereye. Nibaza na Tanzania ko heruka intambara kera cyane. Abasoda b'u Burundi barongerezwa cyane. Tshisekedi yarazi ko ari akaryo keza ko kurangiza M23. Perezida Ndayishimiye we amaze kubona izo nguvu zose zigiye hamwe, yari yagiye Kinshasa atangaza icese muri 2024 ko agiye gufasha urwaruka rw'u Rwanda
kwikura ko Perezida Paul Kagame. Izi ngabo zose zatsindiwe hamwe i Goma. Sindumviza iryo jambo Perezida Neva yavugiye i Kinshasa ko agiye gufata urwaruka rw'u Rwanda. Mbese urwaruka rw'u Rwanda ruri hehe yagomba afashe ngo baje gukura Paul Kagame? Ko ese urwaruka ruri mu Rwanda cyangwa urwaruka ruri muri Congo cyangwa urwaruka rwa diaspora? I don't know. Ubuho bigiye kugenda gute? Good question. Ico nico kuraba. M23 niyava Uvira Kisegetina Ndayishimiye bazoyireka uko? Quand même no, umva bari vacuum kanumva ko bavuze ko nibaza ko muyigeze uko yo badebandade Uvira yo kisambuka gose. Burya wobona hariho umuntu ari gushiraho ordre nubwo utamushaka gusumvya ko ureka ikaba nka jungle. So nibaza ko kame batokora iyo erreur ngo bate Uvira ifo ko bayipasa uwundi muntu, bahava hari uwundi muntu ayifashe, ntibareka akarere kuko gashobora kuba akajagari katagira uko kangana kujya ko muri Haiti. Canke nabo bazogira bati reka twisubize iteka twari twambuwe, nibaramuka basubiyeyo bizoca bigenda gute? Nibaza ko ivyo bitazoshoboka, nibaza ko ivyo bidashoboka. Kuko M23 nayo ubwo bari mu negotiation bakeneye leverage donc ni ukwereka uti mfise Bukavu, mfise Goma, mfise Buvira, uri umugabo nka uyundi ntusura kunyempoza. Kuko mubibuke muri yasezerano ya Washington hari ikintu nize gusoma anacho nambaye haga yavuga ngo urabona ngo ntabazobemera kubashira mu gisata cyo muri Congo. No, ntabwo Tshisekedi afise ari en position yo kwempoza mu negotiation. Ubu Congo imaze kugarumwa wo presque kubiri. Kumbure ndabeshe Congo nini cyane, mugabo afise territoire igaragara ku buryo udashobora kuvuga kujya ku mwana ngo akira kano gakate ngo cuja kujya mu cecekere kada. Ubu hageze donc de more territory ifata, nibaza ko ariho ironka power igiye muri table de négociation kuvuga ati iki kigomba kubera uko ucanse turaje Karemi canke ntumbaza imisagara bikurikira. So kuharekura neza ko ari guhenda Trump. Hanyuma ikindi harimo ikintu bita mu Cyongereza buying time, kugura umwanya, kuzubaza. Donc Trump asigaje kumbura imyaka 2 umwaka umwaka wa nyuma keshi na keshi baba bari mu bintu by'amatora, keshi na keshi baca bagaruka ku bintu abanyamerika bahanze amaso. Ingo no muri Congo neza ko itari muri ivyo. Kuri majorite y'aba voters y'abantu batora muri Amerika, benshi abanyamerika abazungu benshi amfete mu bako Afrika ari jengre atakazoza atakahise ataye kubu ifise ko atakamaro ko kuita mu mwanya, bavuga ko it's a lost cause, une cause perdue. Si ndabivuze munikora majorite y'abazungu amfete babona surtout nk'aba conservateur, ubabwiye ko nk'umusika munyamerika yavuye muri Congo bajya bavuga ngo bazazana ingabo bo kubaza forward. Hari ingwano nyinshi mu karere zagiye zigenda gutya hagati ya 1990 na 1994. Ico gihe se twari bwavuke. Ni keshi ingabo za FPR zagiye zirekura uturere zaba zafashe kugira ngo basubire mu biganiro na leta ya Juvenal Habyarimana. Ikinani cananiye abanani n'abagambanyi, abagome n'abagambanyi. Bageze mu biganiro bikanka ko bumvikana, FPR yaca ifata ahasumba ahambere. It's a tug of war. Habyarimana yemeye kugaruka mu biganiro, FPR igasubira ikarekura uturere. Take live take tiktok. Gutyo kugeza u Rwanda rurafatwa muri mukakaro 1994 mu ntambara yo gukura Marshal Mobutu Sese Seko Mwendo wa Zabanga muri Zaire, ariyo ubu twita RDC y'ubu. Naho harabayemwo ibihe bishusha n'ibyo ngibyo. Ubuhinga bamwe bita fight and talk. Fight and talk. Tuze ko impande zose zigiye kwigenza neza ku buryo haboneka amahoro arama, canke impande zose zigiye gutegura intambara rutura, abasenzi muja ku mavi
ibintu bishobora kuyangara vuba. Je neza ko nta bintu bizoyangara birenze, neza kujya intambara muri Congo izoba progressive. Je personne basimbona ntuzeye end game. Est-ce que AFC M23 ishaka gufata Congo yose yirukane Tshisekedi nabo bari kumwe? Est-ce que ishaka ivyo bavuga ngo ni balkanisation, ivuga iti bon twe tufise Nord Sud Kivu kumbure je ne sais pas n'ahandi nitugire igihugu cigenga genre Sud Sudan, kuko muri Sudani baragwanya imyaka sinzi baradese bati okay enough is enough, c'est assez, nimugumye Sud yanyu tugumye Nord yacu, usibye ko malheureusement izo Sudani zose zagumye zigwana zitasubira kuronka amahoro. Est-ce que bashaka abandi ngo ni federalisme, which is naza ko bigoye kuko abantu mutumvikana kuri iyo level kugira federation biragora. Amerika ijya federation nyine iri fragile kubera hageze igihe aba leftist liberals democrat red states n'aba blue c'est pas donc aba democrat n'aba republican abo kuri gauche no kuri droite bameze nk'abatandukanye gose ku buryo harabatangiye guquestioninga ijya federalisme yo muri Amerika. Ibindi bihugu usanga ari okay, same people same administration nk'imwe, mugabo sinzi ko muri Congo bo bishobora. So je ne sais pas, jewe prognostique yiwanje jewe ico nibaza ko M23 itazorekura Ubuvira. Okay, akazoza kazomenya umunsi ukaboneza ko atazorekura Ubuvira, neza ko ari tactique yo kutraininga ibintu, yo kudelayinga ibintu. Amasezerano nkuko nabivuze bamaze imyaka 40 banegosia Doha, Nairobi, Rwanda, Washington. Ayi Washington yabaye publicized cyane gose kandi za M23 zitaharimwo, sinumva igituma ariyo yabaye publicized. Trump ashobora gushirako pressure, ariko neza ko Trump atazostrikinga muri Congo, je ne sais pas, binagoye no gustrikinga abantu novuga nko babita ngo banyeshamba, sikuvuga ngo c'est pas embargo contre le Rwanda bavuga ko yashigikiye peut-être. C'est ko nyene bashobora kunegocier their way out, I don't know. Je nibaza ko Uvira a été prise pour ne pas être relâché, kujya bati igiti nikukora mu jisho kabiri. Nibaza ko AFC M23 ivuze ko bakeneye ingabo z'abanyamahanga, bavuze ko bakeneye FPR inkotanyi ngo zibe ziza gusanga Uvira canke Ubuganda. I don't think bavuze ngo ni murungike Tanzania canke South Africa canke Angola, kuko nkuko nabivuze igiti nikukora mu jisho kabiri. Je ne sais pas. Icyo niko navyumvira jewe, sindi muri region, sifise impamya yose muri geopolitique, muganda cyo kugira observation nk'umuntu navukiyeho, nk'umuntu nzi akarere, nk'umuntu nzi ibitekerezo by'abarundi n'abanyarwanda n'abanyamurenge. Sawa, n'abazayirwa. Mugi musi mwiza tuzosubira. What do you think? Bye bye.